twongeye kuba ikaze muri Sport Update z'umunsi. Haravuga byinshi bigiye bitandukanye. Iyi bayita Africa Papa. Ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, abantu benshi batangaye ndetse baza byinshi ku cyemezo gikomeye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryafashe. Ko ryageze gutya ari kubitasi itangazo rikomeye cyane rivuga ko ryambuye igikombe cya Afrika ikipe y'u Senegal yagitwaye itsinze mu ikipe y'u Maroc igitego kimwe ku busa. Benshi murabyibuka cyane ko ryavuze ko igikombe cya Afrika cyahawe ikipe y'u Maroc. Ibyo bibaye nyuma y'uko ikipe y'u Maroc yatanze ikirego muri CAF ivuga ko yarenganyijwe ndetse inibwa ku buryo bukomeye cyane ikipe y'u Senegal. CAF nyuma y'uko yo gusuzuma ibirego bya Maroc bigiye bitandukanye ikaba yaje kwanzura ko igikombe cya Afrika cyambuye ikipe y'u Senegal igihabwa ikipe y'u ya Maroc. Nyuma y'iri tangazo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal rikaba ryagize umujinya ukomeye cyane ndetse ritangaza byinshi ko ryatangaje ko iki ngiki ari igisebo ku mugabane wa Afrika ndetse kandi ritigeze ryiba igikombe cya Afrika nk'uko ikipe ya Maroc bivuga. Rikaba ryavuze ko rigiye kujurira mu rukiko rushinzwe umupira w'amaguru ku isi ruzwi nka TAS. Ndetse abantu benshi bagiye batandukanye bakaba bakomeje gutangaza ko iri ngiri ari ibara rikozwe ku buryo budasanzwe, dore ko ari ibintu bitanga isura mbi kuri umugabane wa Afrika dutuye, by'umwihariko mu mupira w'amaguru. Dukomeje n'andi makuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko kwerekeza ku mugabane w'Uburayi mu mikino ya UEFA Champions League, aho mu ijoro ryakeye ikipe ya Chelsea yaje gutsindwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 3 ku busa. Nayo ikipe ya Arsenal iza gutsinda ikipe ya Bayer Leverkusen isindiye mu rugo ibitego 2 ku busa. N'ikipe ya Real de Madrid iza gusanga ikipe Manchester City kuri stade Etihad Stadium inyabika ibitego 2 kuri 1. Tukaba twabutsa ko mu ijoro ryakeye ikipe ya APR FC yaje kwigaranzura ikipe ya Gasogi ikubita ibitego 2 ku busa mu gikombe cy'Amahoro. Twabutsa ko mu kintu ubanza ikipe ya Gasogi yarabashe gutsinda ikipe ya APR FC igitego 1 ku busa. Ngaya nguko nizere ko byinshi mutari muzi mwamaje gusobanukirwa muri Sport Update z'umunsi. Komeza kubitsa kandi ukana subscribe reko international kugira ngo tuyitumye tubane mu byinshi biri imbere kandi byiza. Iyi Next TV nge ndizayi naho utaha. Ciao ciao.